Ubarabwiwe ko Imana inkoresha, biraryoshe ko wizeye iyo Mana ikora. Tuyitege kandi iraza kudukorera. Muri uyu mwanya bagomba badutware mu ndirimbo, imbere yuko ngaruka kugira ngo dukore icyo Umwami yaturungitse. Ndagomba ndakumenyeshe ko atakibazo na kimwe Imana itaza gukemura, kandi nagomba ndagutangarize yuko icyo kintu uyu munsi Imana igiye gukishirako iherezo. And when God says over, it's over. Imana ivuze ngo igishize ku iherezo, ibigishize ku iherezo. Mu rukundo rwinshi Dukunda Kristo yapfuye akazuka. Apana kubera ko twahisemwo kumukunda, ariko kubera ko dufise igituma cyo kumukunda. Geris, we yagukunze atakimwe ahagazeko, wowe uremerewe kumukunda cyane kuko uhagaze kuri vyinshi yakoze. Icyo gituma la proportionnalité bagize proportion, baravye urugezo. Twe twategerezwa kumukunda ku rugezo runini kuruta uko yadukunze, kuko nta kimwe yarahagazeko kugira ngo ankunde, nta kimwe yarahagazeko kugira ngo agukunde, nta kimwe yarahagazeko kugira ngo anyiyumvireko. Papa wanje, mama wanje, dossier yanje, diplome yanje, histoire yanje, background yanje, inyifato yanje, vyose nta kimwe kiriyo cyari gutuma Yesu ankunda. Ariko yaremeye kunkunda urukundo rudasa n'urw'abandi, aratanga ubugingo bwiwe kugira ngo jewe mbe muzima. Uwo rero niwe tuje kuvuga muri kino kibanza, ni nawe tuje kuraba muri kino kibanza. Twategerezwa rero kumugaragariza urukundo kuruta ivyipfuzo, kumtaka na kumpenda, kumwifuza. Kuna neno ambalo la Kiswahili liko vizuri kidogo, kuko kugomba ivyiwe no kumukundana namwe risa. Turinga nivyo twese turakeneye ivyiwe, sivyo gahe? Kugira ngo nitugwe mu mutego wuko agira limit mu kudukorera, bien sûr aza kudukorera, ariko quand même adukorere n'umunezero. Reka uyu mwanya twiyegereze mu vyo biturukundo gusa. That's only love. Nibaza ko ndiko ndatahurika gato, sisiko amajambo yanje ariko ari clair. Ndashaka ko ndiko ndavuga ibintu ndiko ndatahura, pite mutatahura. Ndatahuritse kuko ugwaye ashoboye kuba adakunda Yesu, ariko akeneye Yesu. Ukenye ashobora kuba adakunda banki, ariko akeneye banki. Si bibi, kuko niwe yabivuze ngo nimuze abarushira abaremerewe ne tuje twajiwe nyene. Ariko kubera ko tumuzi yuko yitwa rukundo, na indi attraction na kindi cyo mukwega aho turi kiretse love, upendo, rukundo, l'amour, cet amour profond. Urwo rukundo ruri bwina rurashobora kuvyuka uyu mwanya nyene, rukaba impamvu y'ubundi buzima bwiza buzokurikira in the future. Ikintu kimagarika uyu munsi cyangwa gituma amagarara buri munsi n'urwo rukundo nsanta muri we. Urwo rukundo rutuma no mu bihe uca mu bihe ugumuhanga amaso rukundo. Haleluya. Namambona abantu benshi bakoregwa, nagomba ndababwire kubijanye n'amavuta. Iyo amaze kuboneka akazi kayo no gukora, restaurant imaze kuboneka akazi kayo no gutanga ifungurwa, na indi choice. N'amavuta nuko. Alors namambona n'abayisilamu bakira, ivyo murabizi nga. Namambona n'abapagani bakogwa ko bagakira kuko it's anointing. Ariko twebwe we need more than that. Turakeneye ibirengeye gukira, ahubwo turakeneye umukiza kugirana ubusabane kugira ngo gukira guhinduka ubuzima bwacu. We need more than that. Ababizi barabizi, yuso barabonye abantu
Salome ageze kuvuga ngo umuntu kanaka kandi yari n'imborego ariko yaraje barakubura akora ku gicaniro arira Imana arasohoka Imana ikiramuhezagiza uburyo yaramaze imeza arondera aburonsa acagena mu kabari arabuhekenya kandi Imana yamuhezaga iyo Mana nta nzigo ariko kuri jewe peut-être n'uwundi avyumva it's more than that. Hallelujah, hallelujah. Ninda ariko arumva niko navuga kuko message yamaye yo kwigisha ni message yo gusaba bisigura ngo aritegiye kutwishura. Message yo kwigisha ni message yo gusaba. Rero ndasikori na garuka nga kuri podium zobanje kuvuga iyo message. Ama message yo muri Yona sabira mu nda y'ifi bisigura ngo uraza gusabira mu nda y'ubukene urimo, mu nda y'ingorane urimo, mu nda y'ivyago, mu nda y'ubusiribateri, mu nda yo kutavyara, mu nda y'ubwoba, mu nda y'amadeni, ariko igukureyo nkuko yakwiye Yona mu ruda rw'ifi. That's what's gonna happen. Ivyo nivyo biza kuba kuko niyo message yamaye. Ariko ivyo nudasenga nutigeza senga ashoboye kugwa muri anointing muri amavuta akabikora akishugwa. Ariko inyuma yaho ko tubaye mwisi igizwe n'izuba n'ukwezi, ko tubaye mwisi igizwe n'ibihe bidasa, ko tubaye mwisi igizwe n'ibihe vyimbura n'ibihe vyo gutera, ko tubaye mwisi yuko yigiye tuja kwimbura n'igihe bisaba yuko mu vyo twimbuye tubisubiza mu ivu, ko tubaye mwisi imeze gutyo bisigura ngo naho noronga miliyoni 10 naho noronga miliyoni 100 naho noronga umuriyari ari genzo ko investisa zijya miliyoni bisigura ngo muri ico gihe nazo bakiri mu maboko azoba mu vyo yashizemo ko habihungabana kwisi mu bihe bitandukanye. Twashize uburyo bwinshi tugomba kuja Israel haraba intambara ya Hamas kwibihe bitandukanye biba kuco utekereza kuco ugira uko none ivyo bihe bije ukaba utigeze utwara ubusabane ahubwo watwaye inyishu imwe. Niyumva ko sinobana kubereye umukozi w'Imana muzima, sinobana kubereye true example kuko je umaze imyaka umbona eske je simura n'intambara ziriho kubera iki buri munsi umbona mpagaze ndifuza yuko ugendana ubwo busabane bwa bundi na utarahura na pastor utarahura na prophet ariko uri kumwe na Yesu wawe ibintu biko birakoreka uherere baba uko tahana ubwo busaba. Hallelujah. Abo twabanye kwa Mungu barabizi nababwiye ngo nzosa kuwa kabiri nce ninjira muri retreat kuko kuwa kabiri kubera ko abantu benshi bava atandukanye n'abandi bava ruguru bafite ibibazo bigoye sinosiba ndi nga hafi deme zoje muri retreat meje kubonana nabo kuko dufite igikorane giteye ubwoba kuwa gatanu kuwa gatandatu no kuwa Mungu. Vuze ko giteye ubwoba kuko ari gikorane cyo gusohoka ubugaragwa bwose twari tumazemo igihe kuwa gatanu kuwa gatandatu niyo zo turangiza jeune 40 jours zokwira kuwa gatandatu ku munsi wa Mungu tuko turiga nimba tuca tugura igikorane prolonger cange ikindi gihe ku mugoroba kwa Mungu tsakubitangaza neza ariko uko bizogenda kose tuba ko turacelebra ko twasohotse mu bugaragwa. Now before uko twinjira muri ivyo bihe byo gusohoka ubugaragwa n'ibindi ndumva ko ugira ubusabane na Yesu. Hallelujah. Thank you Jesus. Shiriganza ijura barinzi batuyobore mu ndirimbo. Ushaka gufunga amaso yawe kugira ngo nusamazwe n'umuntu numwe mu bari ngaha. Thank you Jesus. Uyobogwe mu ndirimbo. Thank you. For God so loved the world that he gave his only Son, so that whoever believes in him shall not perish, but have eternal life. But without faith it is impossible to please God, for whoever comes near God must believe that God exists, and that he rewards those who diligently seek him. Our God is love.